ngivyo rero ibintu 11 bigaragaza yuko umuntu mu mutwe afise ikibazo ca depression. Iyo ufise ibintu wubaka muri wowe bitameze neza, udevelopa uburozi muri wewe. Umujinya urashobora kuduha umutwe wamumenetse, gutakaza umushatsi kubera yuko umuntu afise umujinya. Umuntu yikunda cyane akagira ingwara ya diabete, canke ko yicuza mu buzima bwiwe, canke umuntu ataryoherewe ubu buzima turimwo, agashaka kudevelopa ingwara ya diabete kubera ivyo bintu ndiko ndababwira. Murumva rero yuko umuntu agomba gusuzuma. Abantu batirega icaha barashobora kugwara ingwara hypertension. Umuntu afise ukwihora muri we arashobora kudevelopa ibihushi ku mubiri wiwe. Ivyerekana rero diare yo mu bwonko, mu nkundire ndabibabwire. Kudashima navyo byerekana umuntu afise diare yo mu bwonko. Ugasanga umuntu ntiyigerera. Unashima abantu avuga ati jewe nywa boke, iyo boke itabonetse nta yindi nzoganwa. Aha abandi bavuga ngo ufatiki ati bugena bifata byose nimba bihari. Ubifata byose gute? Ibyo rero byerekana umuntu afise diare, kuko ubundi ubuzima bw'umuntu yagomba kubworiyanda jewe nywa inzoga iyi. Ikaze kandi mu kiyago cuno munsi tugiye kuyaga ku cirwa kidasanzwe. Nibaza yuko muza gukunda kuko arabadusavye yuko twobagira ubushakashatsi kuco bita guhungabana mu mutwe, ariko kugira ngo muvyumve neza diare yo mu mutwe. Diare yo mu mutwe canke guhungabana mu mutwe umuntu yovuga ko ari iki? Hari ingwara zibasira umubiri w'umuntu, izi z'umutima, izi gitigo, izi za diabete n'izindi nyinshi mushobora kwibaza zikibasira umubiri. Ariko kandi burya hari ingwara zishobora kwibasira ivyiyumviro vy'umuntu. Iyo ngwara ikugariza ivyiyumviro vy'umuntu. Mwari muzi yuko ivyiyumviro vyacu navyo bishobora gutegwa n'ingwara, kandi ingwara zidasanzwe zishobora guhungabanya umuntu. Ibi mwita depression. Depression tubizi abantu umengo nibajye bari kwa muganga, bari kwa Rojanti ngaha mu Burundi, n'ayandi masantre medico avura ingwara zo mu mutwe riwa bise depression. Ubizanye mu Kirundi bakora kabonge. Mugabo burya hari abantu benshi bari kubagendana kabonge, iyo ngwara yo mu mutwe, diare yo mu bwonko, igafata ivyiyumviro. Kugira rero tugira imyitwarariko yo kugira ngo twirinde izo zindi ngwara, nizo ngwara zo ku mubiri, izo ngwara niko ndavuga nka za hypertension n'izindi. Umuntu agomba no kwitwararika kugwanira ivyiyumviro vyiwe ngo bigire amagara meza. Kugwana kugira ngo ivyiyumviro vyawe bigire amagara meza, kuko ivyiyumviro vyawe bihungabanye umuntu wese muri rusangi aca ahungabana. Umuntu wese aca ahungabana. Rero ivyo navyo biragaragara ku muntu. Ivyiyumviro ni ikintu kitaboneka, mugabo umuntu yiyumvira kubera yuko ari mu mubiri nyene. Iyo rero umuntu ari mu vyiyumviro kandi ivyiyumviro bibi bimutera n'ingwara, bimutera iyi diare yo mu mutwe, yo mu bwonko, biragaragara no ku mubiri wiwe. Wewe canke jewe uko dusa, biragaragaza neza uko dutekereza n'amarangamutima yacu. Birerekana ibyo twiyumvira. Uko ndakuravye wowe ndavye, ndashobora kubona ivyo wiyumvira, ko wiyumvira ibintu vyiza, ko wiyumvira ibintu bibi, ko muri wowe hari ikibazo kanaka. Naho bamwe bashobora kubinyegeza, mugabo buryo ubiravye neza ibyo twiyumvira biri mu bwonko bwacu biraduseruka. Uburyo turiko turaraba birashobora kuduseruka. Nange muramo bivuga ngo no munsi umengo ntumerewe neza, kabibwira mugenzi wawe, uno munsi umengo urafise ikibazo gutahora gutyo. Uno munsi wewe nta kibazo ufise. Ingena kwishura vyonyene
bikakwereka yuko afise ikibazo. Iyo reaction agira imbere yuko akwishura neza na neza, ukabona neza yuko iyo muntu afise ikibazo. No kuvuga yuko ibiri muri twebwe, ibibera mu bwonko bwacu, ibibera mu mubiri wacu, biraseruka inyuma, ntushobora kubihisha ngo nuko biri mu buryo butaboneka, ntibishobora gukunda. Ukusa birerekana uko uriko uratekereza. Amarangamutima yawe arerekana iki bwa mbere? Yerekana imisemburo iriko iratangwa mu mubiri wawe, yerekana imisemburo iriko iratangwa mu mubiri wawe. Imisemburo muravyumva? Imisemburo sindaronka neza ijambo nkoresha kugira ngo mushobore kuvyumva, mugabo inkabuzo ni ibintu Imana yarushizemwo. Dufate kujya ku umuhungu, uko umuraba akabona ko ari umuhungu, ujye bitangwa n'inkabuzo ziwe, nizo zituma ashobora kumera ubwanwa, agira imidya, agira inguvu zitandukanye n'iz'umukobwa. Umukobwa nawe kubera izo nkabuzo, kubera iyo misemburo, ugasanga afise amabere, ugasanga ikimero ciwe nyene n'umukobwa, naho bishobora gushika rimwe hakaba novuga ka accident, ugasanga hari umuhungu ameze nk'umukobwa, ugasanga hari umukobwa ameze nk'umugabo, ameze nk'umuhungu, haba mu vyiyumviro, haba mu gutambuka, haba habaye agasanganya gatoyi k'imisemburo. Ushobora gusanga ndi umuhungu mugabo mfise imisemburo ya gikobwa muri jewe, n'umukobwa nyene ugasanga afise imisemburo ya gihungu, bigasha bigaragarira rero inyuma. Niko ngomba kubasigurira muri make kugira ngo ushobore kumva imisemburo. Mugabo si nivyo gusa, iyo uryohewe hari imisemburo yo kuryoherwa uba uriko urashira habona. Iyo ubihiwe, iyo washavuye, ibi bya adrenaline, iyo watinye, hajya hari imisemburo yerekana neza yuko watinye, iyo ugomba kwigwanira. Imisemburo mbere mu yandi majambo, ibintu by'imisemburo nivyo bigize ubuzima bwa muntu. Nivyo bigize ubuzima bw'umuntu. Ata misemburo by'ukuri ubuzima bw'umuntu ntibwoba ubuzima. Abigeme muja mu butinyanka ni kubera imisemburo, ni kubera izo nkabuzo, ibi byo kurondoka, ego ibintu byose bijanye n'ingene ubuzima bw'umuntu bugenda burakura, bugenda buriyerekana, biza mu misemburo. Kumbura ikindi kigo nzogitegura kijanye n'imisemburo, mumenye ibibaberamwo navyo. Ariko ndagashishijemo kubera yuko nariko ndavuga yuko amarangamutima y'umuntu, ivyo umuntu yumvira, biba vyerekana imisemburo iriko irasohoka, iriko iratangwa no mubiri wiwe. Iyo misemburo rero rimwe irashobora kumera nk'uburozi, rimwe ibaye myinshi. Dufate nk'umusemburo bita adrenaline. Adrenaline ni umusemburo canke ni nkabuzo, nkoresha iryo rurimi rw'iwacu ko nibaza yuko umusemburo si Kirundi, mugabo iwacu tuvuga inkabuzo. Inkabuzo yitwa adrenaline, iyo ibaye nyinshi mu mubiri w'umuntu imera nk'uburozi. Ubundi adrenaline yoje kutwereka yuko hariho ibintu bitagenda neza hanze, hanyuma tugakora ibishoboka byose ngo ivyo bintu duhave tubigwanye, tubineshe, tubitsinde. Ibaye nkeyi ntaco bitwaye, mugabo ibaye nyinshi, dufate nk'abantu ushobora gusanga bafise stress, ugasanga stress umuntu yamwibakiye, ubuzima bwiwe ni stress. Sinzi niyo ku kazi, niyo umuntu bubakanye batumvikana, niyo umugenzi wiwe bariko bananya mu rugendo rw'urukundo ntibumvikana, ugasanga umuntu yamana stress. Iyo umukoresha n'umukozi, ivyo biriho cyane, ugasanga umukozi n'umukoresha ntibumvikana. Ugasanga abantu, hariho umuntu akubangamiye mu buzima bwawe, nturyama, ntusinzira, ibyo uri kurakora byose ntibishobora kubandanya neza kubera ufise stress y'ikintu kikubangamiye. Ico gihe hacakora uwo musemburo bita adrenaline. Adrenaline rero ico gihe ikimera nk'uburozi mu mubiri wawe, nayo irahava ikagaragara. Ugasanga umuntu mu maso arijiriwe, afise urukoba rwumye, ugasanga imishatsi yiwe umengo yamisambuye, imeze umengo irahagaze ukuntu,
rimwe rimwe ikanavunguka kubera yuko stress ni ikintu kibi. Ibyo nibigaragara inyuma ku mubiri, mugabo bisigura neza yuko hariya imbere muri we hari ibintu biriko birahungabana mu maraso yiwe, kubera yuko adrenaline yabaye nyinshi. Kubisanzwe yabaye kugufasha kugira ngo wikingire mu kibazo kanaka, mugabo ibaye nyinshi kandi ifashe igihe kirekire. Nico gituma hariho bazokubwira ko hariho ingwara zishobora guca zaduka, ngira ngo nzobitegura mu kindi cigwa ingene hari ingwara zaduka mu mubiri w'umuntu kubera ivyiyumviro vyacu. Izi ngwara za hypertension, kubera iki ibi vya kanseri, kuko dufate nka kanseri, ivyo vyiyumviro vyawe, iyo adrenaline iri kuba nyinshi kubera stress no kugira diare mu bwonko, bica bituma utunyangingo, uduserire duhindura umwimerere. Uko twari tumeze tugahinduka, nimba kitwa XY kazokwitwa XZ. Bica bisanga rero umubiri ntubizi iyo serire, iyo ako kanyangingo umubiri ntukazi. Niho rero haca hava izo ngwara za kanseri. Kanseri ishobora kuva mu bindi byamara ivyo gusa, mugabo bimenye nuko n'ivyiyumvira umuntu ashobora kugira bibi bishobora gutuma izo ingwara zimwe. Nikindi cigwa nzogitegura neza ndagice mu mizi, mugabo mwe murabimenya yuko izo ngwara zishobora guterwa n'ivyiyumviro bibi biriko biba mu muntu. Ugasanga rero nk'ubu muntu muri we yamana umujinya. Hari abantu bamana umujinya mesherezame, abantu bamana umujinya, ubwo n'uburozi uri kura developa muri wewe. Ugasanga umuntu yamana ubwoba buvuye kuki sinzi, hano bagira ubwoba bw'ejo hazoza, habagira ubwoba bw'ubuzima buzimvye, harabagira ubwoba bw'urupfu. Umuntu agasanga aratinya urupfu, mugabo gutinya urupfu, iyo umuntu atinya urupfu biba bisigura neza yuko ubuzima bw'uyu munsi ntabo bayemwo neza. Kuko umuntu abubayemwo neza ntashobora gutinya urupfu, kuko urupfu kiba ikintu ciza ku muntu abaye mu buzima bw'uyu munsi neza. No kuvuga ari mu mahamagaro wiwe yagomba gukora ico agomba gukora, yagomba kuba ntashobora gutinya urupfu, kuko urupfu ni inzira nziza aho agomba none kuzokwamaho. Ubwo wo kwamaho wibazaho ko byoba vyiza. Urupfu rero ugasanga abantu bararutinya, ubwo bwoba rero bizogaragarira ku mubiri, kandi uko kurutinya nikizobuza yuko ruza vuba. Kubera naho rutinya ntaco uzogira ngo ubihindure. Ubundi muranda bivuga nti burya abantu ntibatinya urupfu, ahubwo bafise ubwoba bw'urupfu. Iki kintu muracumva? Abantu ntibatinya urupfu, ariko muri bo batwaye ubwoba bw'urupfu. Kumuri byo kugora gutahura, mugabo ibintu byose bidushikira bibi sibijya bintu bitugirira nabi, sibijya oya, ahubwo n'ubwoba butewe n'ivyo bintu. Surupfu dutinya, ahubwo dufise ubwoba bw'urupfu. Kugira ngo uvyumve neza, iyo ufise nk'ideni kanaka uheraniye nka banki, rijya deni ntabwo bari, rijya deni ntaco rikugira wewe, ufise ideni ntaye, ariko ni ivyiyumviro bishimikiye kubwo bwoba bw'iryo deni ufise, bigaca rero vyizizira umuntu. Abantu ntibatinya urupfu, ahubwo bafise ubwoba bw'urupfu. Ugasanga abantu bafise ubwoba. Nariko ndavuga ubwoba, mugabo ashobora kuba ni inzigo. Inzigo ni ikindi kintu uyu munsi cibasiye abantu benshi, ariko ntibanazi ingene bigaruka bikabatera ingorane muri bo, ntibabimenya. Inzigo ugasanga ngo naka ngo yaguze imodoka, ngo nande sindayigura, ngo afise imodoka ngo isumbi yiwanje, ngo yarosa akazi ngo je ntarakaronka, ngo yarosa inzu, ngo afise inzu nziza, yagize promotion mu kazi, arakundwa. Nkuko mengo jewe ubuzima bw'iwanje nibwo bugomba kuba bwanaka. Siko biri. Umwe wese afise inzira Imana imucishamwo, naho muba muri amahasa, umwe wese afise inzira yatorewe. Aho rero ntugomba no kumenya ingene iyo nzigo ufise muri wewe ari ibintu bigaruka bikakuzuzamwo umwijima, bikakuzuzamwo ingwara nyinshi. Waruzi yuko ari abantu bafise ama hypertension ava ku nzigo. Mumbabarire abafise ingwara ya hypertension, hari bindi ishobora kuvako, mugabo birafatanye na stress.
ugasanga iyo nzigo yawe ikwamizamo stress. Waruzi yuko iyo stress, iyo nzigo igaruka ikarema ibindi bintu muri wewe, amaraso akankirika. Urumva ko ya misemburo mibi iterwa no kufisa inzigo, gacaba imisemburo mibi ikibasira amaraso agatembera nabi, ikibasira amafyigo agacakora nabi, ikibasira estoma yawe. Ara estoma menshi ava ku nzigo. Mumbabarire n'abafise estoma ariko baranyumviriza, simisi yose mbwa birashobora gushika. Ugasanga umutima wawe ukora neza nabivuze, ugasanga ntusinzira, abandi basinzira we ntusinzira. Kubera iki? Ufise inzigo. Iyo nzigo yatumye usubira mu mubiri wawe ibyo bita adrenaline. Adrenaline navyo ni nk'uburozi byabaye byinshi bituma udashobora gusinzira. Udashobora gusinzira. Urumva rero yuko ibyo vyiyumviro byawe bibi bifatiye ku nzigo biragaruka bikagusambura, bikakugira nabi, kubera yuko ari uburozi muri wewe. N'uburozi muri wewe. Rero ndiko ndavuga yuko ingwara nyinshi ziva mu byo twiyumvira. Ingene twiyumvira, kuko ingene twiyumvira byama bijana n'umusemburo. Wiyumvira neza hari umusemburo mwiza ukubako, uba muri wewe. Wiyumvira nabi ni musemburo mubi. Inkabu zombi nazo zikankiriza zigatera rero iki cyo zitera twatunyangingo twacu, ya matafari yubatse umubiri wacu. Ugasanga umubiri wanje wari wubatse nka XY, selile yubatse XY canke XT, mugabo ugasanga yubatse ikindi kintu umubiri udashobora kumenya. Voilà, ugaca rero uhakura ingwara zitandukanye. Uko rero umuntu yiyumvira burya biragaragara inyuma ku mubiri wiwe. Hariho n'abaganga mbere iyo ugiye kwivuza iwe, washika akakwihweza akabona ikibazo waba ufise muri wewe, canke wamubwira ingwara ugwaye agacabona uko wowe umeze, uko wiyumvira. Umubwira uvuze uti ndagwaye estoma. Estoma kenshi abantu asinzikaza n'abantu bamana umujinya, bamana ishavu, bamana ku kantu k'inzigo. Mumbabarire n'ubu si mwese, mugabo birashobora gushika yuko estoma ishobora kubangamira umuntu kubera ivyiyumviro bibi biri muri we, kubera inzigo, kubera kutari kurira abandi, kubera umujinya, kubera ubwoba, inzigo n'ibindi bintu byinshi birashobora gutera iyo ngwara ya estoma. Mvuze imwe muri zo nizi za hypertension. Kugira mu byumve neza uze ube muri stress, kuko ibi bintu ndiko ndavuga birafatanye na stress. Ufise inzigo ugira stress muri wewe, ufise ubwoba ni stress, bizana na stress. Ufise ibi bintu by'umujinya ni stress muri wewe. Uzurabe ku bantu bafite ubumuga bw'izo ngwara, iyo bikuduzemwo ari nk'umutima, ibipimo vyawo ugiye kwa muganga usanga vyaduze hejuru, kubera ko ntibibonana. Abafise estoma nabo iyo baye mu mujinya n'inzigo, muri uyo mwanya nyene uzumva estoma irikira kurya. Byumvikana neza rero yuko izo ngwara ari ahantu zihurira n'ibiri muri twebwe bifatiye ku byiyumviro byacu, Iyi ngwara ya kanseri, kanseri irafise icifana n'amarangamutima mabi aba muri twebwe rimwe na rimwe, kubera yuko iyo umuntu afise iyi misemburo myinshi iguma yisuka ya adrenaline mu maraso, irica byinshi mu maraso, nk'ikibombe mu maraso y'umuntu. Iyo byabaye byinshi, ubundi adrenaline yari ihari kugira ngo ifashe umuntu nk'ubuhuye n'inzoka. Adrenaline ihita yisuka kugira ngo ushobore kwiruka canke gutora ikintu ngo wigwanire, cyangwa umuntu afise igipanga agomba kukwica. Udafise adrenaline usanga azogutema nta kimwe uzogira. Muga kubera ufise adrenaline, uhita swate uriruka, swate ugafata izindi ngingo zo kwigwanira, ukaja muri position yo kugwanya iyo muntu kubera ufise adrenaline. Mugabo iyo adrenaline ibaye ikintu kibi bimera gute? Chayi uburozi. Kugira ngo umuntu navyumve neza, kandi adrenaline si ku bantu gusa no ku bikoko irahari. Dufate urukwavu, imbwa igomba kugwirukako, irikira gwirukako idayere. Urabona iriya force rugira mu kwiruka, iriya course rugira, nuko adrenaline yago yabaye ikintu cinshi muri urwo rukwavu,
hama ugashobora kwiruka no kwigwanira. Ushima rero yuko ibintu bitaba bisanzwe. Kijye gihe ruriko ruriruka kwiyumvira ko rufise abana mu mwobo canke ahandi hantu ntibirimwo. Kwiyumvira yuko nagira ngo ruri mu rukundo, uko avunze ruja mu rukundo ruhurira n'urundi aho bihuriye nyene. Uravyumva? Nimba gwagomba kuba rugomba kuza kubangurirwa ico gihe bica bihagarara. No ku muntu rero, umuntu afise ubwoba lo sex irabakupe. Umuntu afise ubwoba ntabyo gushaka uyundi, ari umugore ngo ashaka umugabo, ari umugabo ngo ashaka umugore, kubera ko adrenaline na stress ni byinshi muri we. No kuvuga yuko hariho ibihimba byo mu mubiri iwe muri we bica bihagarara canke bigakora nabi kubera yuko adrenaline yabaye nyinshi. Rero ndiko ndavuga yuko uwo mwijima uza muri twebwe ufatiye ku nzigo n'ibindi bituma utunyangingo turi muri twebwe duhindura umwimerere. Wari ufise akanyangingo kitwa XT ugasanga kabaye XW, bigaca bisanga umubiri ako kanyangingo ntukazi, bigaca bituma rero hazova ya kanseri. Ko kanseri ntimibaze ngo nibindi, na ya matafari yubatse umubiri wacu ahindura umwimerere uko yarari siko akimeze, hanyuma bigatuma umubiri utayamenye. Utangaza rero yuko iryo tafari yubatse umubiri ryashoboye kumenyekana iryo ari ryo, hanyuma bigaca bituma umuntu acagwara ico kintu bita ngo ni kanseri, kubera yuko vyica utunyangingo nari ndabivuze. Rero twicwa n'ibyo twiyumvira. Ingwara nyinshi tugwara zica mu vyiyumviro byacu. Ivyiyumviro bibi muri twebwe birarema rero kinise diare yo mu bwonko. Diare yo mu bwonko hariho ibintu bimwe bimwe bishobora kuyiranga yuko vy'ukuri uyo muntu afise diare yo mu bwonko. Usanga uyo muntu ari umuntu adashobora gushimishwa n'ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe yemera. Ugasanga ibintu byose abibonamo amahinyu. Kuko burya mu buzima bwawe nta muntu ashobora kugushimisha ngo ushime mu gihe utabishatse. Hajya gushima n'intuzenye niki ningingo umuntu afata, ndashimye iyi service unkoreye, ndashimye ikicizo unkoreye. Rero umuntu afite diare yo mu mutwe no mu bwonko, gushima ntibibaho iwe. Ejo bundi habaye umuntu ngo umuntu yaje ahantu mu muryango baramuzimana. Iyo baramuzimana ivyo afungura, ahejeje gufungura nta no kuvuga ati Max ntiyashimye. Kuko ubundi ugiye mu muryango abantu bakagufungurira, gushima ni byiza cyane, kuko ziriya njya bujya kugira ngo ziboneke ku meza habaye ibintu byinshi. Abagiye gusuma, abogeje amasahani, abatetse, ekipe yose kisedone kugira ngo ziriya mfungwa ziboneke. Kubisanzwe ubifunguye bagomba kuvuga uti mwakoze cyane. Hama rero uyo muntu aragira n'igihe agomba gutaha bamutekerera ibiyoba. Acakira ibiyoba rero ugenda ushire umuryango, aravyakira babimuha ku nkoko. Aho kuvuga ati urakoze, nta na kimwe wamenye ntaco bakoze nyene, ntaco byamubwiye. Abantu birabatangaza umuntu atigera ashima. Baca bafata rero bamuha n'agasashe abitwaramwo, ngo erega twaguhaye ibiyoba akira n'agasashe. None naho narakagira n'agasashe babona ntashimye. None kudashima ngo byakugendeye gute kutigera ushima ikintu na kimwe, ngo none ko mwari mumpaye ibiyoba mwagira ndabitware muki. Ngo mwagira ndabitware muki none urumva bamuhaye ibiyoba, bamuhaye n'agasashe, bamuhaye n'ibyo gufungura, agira ati Max n'amanyama menshi mwagomba ndabitware muki. Byumvikana neza yuko uyu muntu arafise ikibazo muri we, kandi ni depression, ni diare ya hehe yo mu bwonko. Rero ibitubaho birafise ico bipfana n'ibyo twiyumvira. Birafise ico bipfana n'ibyo twiyumvira ibiri mu mutwe wacu. Ibi rero birahambaye kandi byo duhicirwa gikomeye cyane, kubera yuko burya ubwonko bwacu novuga yuko bwarabaye umutware
w'umuntu. Ubwonko bwawe, ubwonko bwacu twese bwarahinduye umubiri, ubumuja, novuga umucakara. Ubwonko bwariganziye ingene twebwe rusanzwe twiyumvira, burabikontorora, mugabo umubiri nawo uca ubumuja. Urumva, tugomba rero kugenzura ubwonko bwacu ingene bwiyumvira, kubera yuko ubwonko hajya buri ku kazi kabwo. Akazi kandi kenshi usanga ari kugira ngo umuntu apanike, yamapanitse ubwonko bwacu. Bisaba rero ko tugenzura ibyo ubwonko bwacu bwiyumvira, kiba ari ikintu kidasanzwe. Rero benshi bafise ubwoba bw'ubuzima, biva mu bwonko. Ubwonko bukwereka ko ubabaye, mugabo nabwo ntibubabara. Biriya bintu byose nako ndavuga biva mu bwonko, bukwereka yuko ubabaye, mugabo bwobwo ntibubabara, sivyo? Buragusuka gusa, panika. Iyo ni kamere y'ubwonko, kandi buri ku kazi, nibwo kazi kabwo. Ejo bundi nababwiye yuko ubwonko bwacu bumeze nka etat major, buri ku kazi kabwo, mugabo ni panika, buragusuka kubabaye, mugabo bwobwo ntibubabara. Tugomba rero kugenzura ubwonko bwacu, gutyo ibyo utekereza ukamenya yuko kubisanzwe ari byo unizera. Ari bibi bironona umubiri, birawubangamira cyane. Ibyo bintu by'umujinya mwamana, ibyo bintu by'ubwoba butagira n'ishingiro, bw'ejo hazoza hazokwimenya. Icyamejeje umunwa kizowa n'ibyo ufungura uwo munwa. Wewe kora gusa, sivyo? Wewe kora, wewe kora cyo agomba gukora, ubundi Imana yaremye umuntu izomenya ibyo azofungura n'ingene azoba ejo. Ubundi jambo ry'Imana rigaca rivuga riti byo mariki, kw'ivyo byose tubiza nko mu gupanika, twohindura iki? Tubevye n'ivyo abapagani batemera Imana. Raba amashugwe arambara akabego asa neza, ebi mwabantu bintemeramwe, ibyo n'ivyo abapagani. Raba inyoni zirafungura mugabo ntizirima, sivyo? Muri Matayo 5 muzo mubisome, Yesu abibwira abatumwa biwe, ibyo bintu nivyo abantu batemera vraiment. Aya vraiment ntako yashize ko mugabo ati nivyo abantu batemera. Kwiyumvira nabi rero bishobora gutera kubabara munda, musanga gwe estoma. Umuntu ugasanga afise isura yumye, uruhu umengo ruriko umengo nugwigikere, kandi yoga canke mugabo kwe ivyiyumviro vyiwe uruhu rugahinduka. Gukora kwa estoma kugahindura umwimerere, kubera yuko umuntu yiyumvira ibintu bibi. Ivyo uriye ntibihoke, ugasanga umuntu yama ibyariye je ntibihoka ibyo nafunguye. Kubera iki? Ufise ivyiyumviro bibi kenshi. Hindura ibyiyumviro muri wewe, amaraso atembere neza. Abantu bafise ama hypertension, nabivuze, si bose mugabo ugasanga aravuye ku byiyumviro abantu bafise. Aha rero naho byoshika ukagwara hypertension kubera imvo izicanke ziriya, abantu benshi mu vyumve. Nico gituma muganga atakwandikira umuti imbere y'ibindi byose. Genda uhindura ingene wiyumvira, ingene ubona abantu, ingene ufise urukundo, ingene ibintu byose wamubibona mu neza, uzobona ingene iyo ngwara muca mubana neza. Ariko ukaza gupanika muri wewe, ariko ukaza kuba umuntu w'amahane, iyi ngwara hypertension arterielle irakurangiza vuba. Aha rero ncamvunira akagohe abana na karorero, usanga bashavuza abavyeyi babo bifitiye izo ngwara, bigatuma zibarangiza vuba kubera abana babaniye nabi. Ndiko mvuga abana mugabo si abana gusa, ugasanga nabo bubakanye, umugabo arabaniye nabi umugore wiwe, umugore arabaniye nabi umugabo wiwe, akavuga ati jewe ukubaka nabibonyemwo inzeduka, iyo mfuma nigumira uko kubera wo twubakanye. Ibi ni ibintu bibi cyane. Rero tubona yuko iyo bavuze kwica si gufata ikigwanisho gusa, si gufata inkoho gusa, si gufata umupanga. Hari n'ibindi bintu byinshi bigaragara yuko ushobora kuba wo kwica umuntu mu bundi buryo, kubera yuko wavyifashemwo nabi. Ibi bintu by'agahinda, agahinda, ugasanga umuntu yarabuza biwe,
yariciwe abiwe canke abana biwe barabuze indero nyandero, ugaca usanga rero umuntu yamana agahinda. Bica bigaragara rero ku mubiri wiwe, ugaca usanga uruhu rwiwe rusa nabi, rusa nabi. Uburakari burashobora gutera estoma. Nabivuze yuko iyo ufise uburakari muri wewe ufise ikibazo ca estoma, kubera ko estoma isohora imisemburo mibi, ugashugira ama acide menshi muri wewe. Habiki habukuribwa, habugomba gufata imiti. Ifashe imiti myinshi naho ni ingaruka mbi. Byumvikana neza rero yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tugwanye izo ngaruka zifatiye kukwiyumvira nabi. Inzigo rero irashobora kutuvyarira kanseri. Umujinya urashobora kuduha umutwe wamumenetse. Gutakaza umushatsi kubera yuko umuntu afise umujinya. Umuntu yikunda cyane akagira ingwara ya diabete, canke ko yicuza mu buzima bwiwe, canke umuntu ataryoherewe ubu buzima turimwo, agashaka kudevelopa ingwara ya diabete kubera ivyo bintu ndiko ndababwira. Murumva rero yuko umuntu agomba gusuzuma. Ubu ntaguma yifuza ibintu bitahari. Ibintu adafise ntashobora kuma vyifuza kuko bimuzanira inzeduka. Abantu batirega icyaha barashobora kugwara ingwara ya hypertension kubera yuko ico cyaha kirarema ibindi bintu muri bo, baguma biyagiriza. Ibona gumye yiyagiriza nawo bituma mu mubiri wiwe adevelopa bya byana babwira bimwe na adrenaline, bashaka mudugiriza hypertension. Icyaha rero umuntu atihanye agumamwe kirashobora kumutera ingwara ya hypertension arterielle. Abantu bagwara ibihushi bavuga yuko cyo bizanana no kugira ikintu cyo kwihora muri bo. Umuntu afise ukwihora muri bo arashobora kudevelopa ibihushi ku mubiri wiwe. Mu vyumve bizanana yuko iyo ufise ibintu wubaka muri wo bitameze neza, udevelopa uburozi muri wewe. Uravyumva rero, uko ugira amarangamutima mabi niko utera ingwara zo ku mubiri. Ivyerekana rero diare yo mu bwonko, mu nkundire ndabibabwire. Ufise diare yo mu bwonko aca akunda inzoga. Mugasanga ari umugabo akunda inzoga kubi. Aho gutaha mu rugo rwiwe, hujya mu rugo hari ahantu abantu baruhukira. Mugabo ni saa 8 y'ijoro, saa 7, saa 9 ugasanga abantu bari mu kabare. Ico ni kimenyetso cy'uko uyo muntu afise diare yo mu bwonko. Abagore ugasanga umugore agomba kuza kuraba abana, n'umugabo yatashe, mugabo umugore wewe ari mu kabare. Bisigura iki? Diare yo mu bwonko ni kimwe. Ikindi kigira kabiri, umuntu ugasanga akantu gato karamushavuza. Akantu gato araco gatwaye, kuko burya mu buzima nibisanzwe ko abantu basekana bakagira utuntu, mugabo ugasanga ku kantu karazanye uruhagarara mu muryango canke muri societe kubera yuko uyo muntu aragwaye mu mutwe, afise diare yo mu bwonko. Ugasanga yamanisha iherekezwa n'ibintu byo kwiyemera, kwibabura, cyangwa ugasanga umuntu ntaho mfatwa. Vyerekana depression, diare yo mu bwonko. Canke kigira gatatu, abantu bahora mu birori. Abantu bahora mu birori bidahera. Umuntu ukazosanga yarasambukiye mu birori bidahera, vyerekana yuko afise diare yo mu bwonko, ari kitagenda neza. Ubundi umuntu kuja mu birori si bibi. Mwako mu birori bya misi yose wamuguruka nk'akanyugunyugu, uca ku mutoto, utarangwa mu kintu na kimwe, uja mu birori. Ariko none biriya birori abana biteguye bariko bicira inoti, bariko banjiza amahera, ntunavyibaza wewe. Bariko binjiza amahera, mugabo ngiye mu birori ubaha inoti gusa, uza gusambuka. Genda uryoherwe mugabo ugire ahantu geza. Bidakunda ico gihe urumva yuko ni kwegera umuganga kubera yuko uragwaye, urafise diare yo mu bwonko. Abantu bataguma hamwe ubugira kane, kutaguma hamwe. Ugasanga umuntu ngiye ngaha, no mwanya ari ngaha, kandi urabi mu vyagiye mu nta na kimwe cy'akamaro. Kutaguma hamwe, kutaba umuntu atuje, les pieds est un siglateur, bisigura diare yo mu bwonko. Ubwa gatanu, kutanyugwa. Hari umuntu ushobora kuronka ibintu mugabo ntanyugwe,
akaguma yiruka arondera ibindi kandi ntibyari bibi mugabo birondere unyuzwe n'ibyo ufise. Iyo rero utanyugwa bisigura yuko hari ikibazo ufise muri wewe, kandi uwo muntu niyo muhuye uramubona yuko ibintu aronka atari ko aranyugwa, bitamunyugwije, nta mahoro, nta bapoze, ntatekanye. Nabivuze kutashimira gatandatu, kudashima ngo umuntu agukorere service nziza mvuga uti urakoze, naho byo no musitoro bimubwira mugabo zorokonese yuko ntaka yagukoreye service kandi service nziza. Kudashima navyo byerekana umuntu afite diarrhea yo mu bwonko. Ubugirindwi ugasanga umuntu ntiyigerera, ibintu byose bahuye acirayo, ahuye n'impeke agasanga batetse ibijumbu by'amaganda, ugasanga hari n'amateke y'amafyiru, ugasanga hari ibiharage, hari ivyarayenze batetse uyu munsi byose aracirayo, ibitoki n'ibiraya, ugasanga gushika naho inzoga nazo urumva niko ndavuga ibifungwa. Inzoga hari impeke, hari n'imvuzo, hari amacica, afise umutiburajipo n'uyiduza sinzi, hari kanyanga, hari imvuzo, ibintu byose nitwende. Aho abandi bavuga ngo ufatiki ati bugena bifata byose niba bihari, ubifata byose gute? Ibyo rero byerekana umuntu afise diarrhea, kuko ubundi ubuzima bw'umuntu yagomba kubworiyanda. Jewe nywa inzoga iyi, ntunashima abantu avuga ati jewe nywa boke, iyo boke itabonetse nta yindi inzoga nwa. Hari ikintu byerekana muri iyo muntu mugabo ubundi ugwagwa ubwo mu ndwi iheze, insongo, umutobe, agacashirako amaji, agacashirako uyo muntu afise diarrhea yo mu bwonko kuko ntibyumvikana yuko none ko ari wanyaye ibiyeri bakaguha na musteri uno munsi umwanya uri kumvuzo gute vraiment oyatubwira uza kujya imvuzo gute ko ahantu n'ibiyeri byari bihari uri kandi izo mvuzo uri kuzinywesha ugwata ibyo bintu ntibyumvikana n'imiburiburi bakugira izo mvuzo mugivye bitari bihari. Rero ça montre un problème quelque part, uwo muntu arafise ikibazo kandi gifatiye kuri diarrhea yo mu bwonko, kutigerera kwifungurwa nabivuze. Ubugira 8 usanga uyo muntu usanga agendera ku maranga mutima atari ngombwa, ugasanga umuntu ariko aratwenga mu mwanya wo gutwenga, ariko ararira mu mwanya wo kurira, akagira igihushane. Ugasanga nk'ubu umuntu yapfuye, usanga umuntu yapfuye abantu bararira, ariko we ntarire agatwenga mu gihe abandi bariko bararira, we bakaza gutwenga. Uwo muntu afise diarrhea. Ugasanga mu muryango umuntu yarapfuye ntiyigeze arira, mugabo hapfuye imbwa, uyo muntu ni hatanguye kugira gute kurira. Ne kutariza hapfuye umuntu urira hapfuye imbwa. Hari kibazo afise muri we diarrhea yo mu bwonko. Bwarabugira 8. Ubugira 9 kwereka yuko uyo muntu afise diarrhea yo mu bwonko, kuguma vuga cyane atari na ngombwa. Hari abantu, hari radio bavuga ko yari vuga cyane, sinzi wavuga nka RFI, avuga nka RFI ahari hose ni wafise ijambo, mu biri ivyo n'ibitari ivyo ni wafise ijambo. Ibyo bintu byerekana yuko uwo muntu arafise ikibazo muri we. Cyangwa ugasanga umuntu yamababwira ingorane zo mu muryango, yamavuga abantu, ugasanga n'umugabo avuga iby'umugore wiwe mu ahantu, ni kibazo gikomeye. Kiretse ariko aratabaza gusa, ariko aratabaza birashoboka. Mugabo ugasanga umuntu yamacira imanza abantu, bavuga abantu igihe cyose, oya burya sinangombwa rero ko abantu tubavuga nabo bakoze nabi, oya ni bibi cyane, bagumiriza ibanga n'amagara make bafise. Umuntu ariko avuga nabi mugumiriza ibanga kubera yuko afise amagara make, umwegere ntuze kumwararaza, yaguye mu gicumuro, mugabo ico gicumuro naho yakiguyemwe burya sico kimukura ko gashambara, agumana iteka ry'umuntu. Nuko mwiyubare rero ugasanga umuntu araja ku mbuga ngurukana bumenyi, agira ama commentaire ku bintu byose. Commentaire ku kintu cyose kivuze ku mbuga ngurukana bumenyi byerekana yuko uyo muntu arafise depression muri we. Si ngombwa yuko ikintu cyose banditse ku mbuga ngurukana bumenyi wowe uza kuvuga ijambo
ucumva cyangwa utacumva, ugitaro cyangwa utagitahura, ucemera cyangwa utacemera, si ngombwa yuko wama uri kuravuga ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi. Oyaye ubundi iyo bimeze uko uba ukeneye umuganga, uba ufise depression. Aho rero kiciyongereye ko gihambaye, ugasanga abantu bama bavuga nabi ku mbuga ngurukana bumenyi, bama bavuga nabi iminsi yose. Umuntu yama avuga nabi ku mbuga ngurukana bumenyi aba afise ikibazo muri we. 11 gushira isoni. Gushira isoni burya ni ikimenyetso cy'uko uyo muntu yahungabanye mu mutwe wiwe. Ugasanga ashira amafoto yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi ari gusa. Mwitonde bigeme, namwe cyane bigeme, mwite ngo muri mu rukundo, mugashira amasanamu yanyu ku mbuga ngurukana bumenyi, kuri Facebook, kuri Twitter n'ahandi, amafoto y'urukoza soni, ntukomeye neza. Ntukomeye neza kuko ubundi ibyo bintu ntibabikinisha abantu, ntibabikinisha. Ngivyo rero ibintu 11 bigaragaza yuko umuntu mu mutwe afise ikibazo ca depression. Kubimenya rero no kugira ngo mumenye mwebwe ingene mumeze, twese nyene kubibigije no kugira ngo mumenye ingene mugomba kwitwara, ingene muri societe nofise mwe n'ibyo bibazo mugomba kubegera sirirofo, mukabaronderera abaganga babitwararika, babavura ingwara zo mu mutwe, kubera yuko muba mufise ikibazo kidasanzwe. Nuko rero murakoze, ikiganiro cuno munsi Inyurabwenge kigarukiye ngaha, tuzava tubandanye. Tunabashimira rero ko mwama mutuba hafi, mushire commentaire hariya epfo, mugire subscribe kugira ngo muze mube abambere haba mubona bino biganiro bica kuri televiziyo Muvugizi. Mu kiganiro Inyurabwenge yari Claude Kubwimana, mugira umunsi mwiza. Inyurabwenge muhejeje kumvira.